Ufatira kuki mu guha agaciro ico umuntu agukoreye canke ubufasha aguhaye ku kintu kanaka canke mu buzima bwa misi yose? Umviriza iyi nkuru y'aba batama babiri. Habaye abahungu babiri bavukira mu gace kamwe, bakura bakundana cane, bararongora, bagira imiryango, ndetse Imana yanabahezagira, baratera imbere bahinduka abakire. Ariko uko bakura niko barushaho gukundana. Hagera igihe barasaza, baragwara, bararemba, bisanze mu bitaro bimwe, babwira umuganga ati: "Mugenzi, uyu muntu n'umugenzi wanje turakundana, mwodufasha mukadushira mu cumba kimwe?" Barabemerera. Umwe bamuhereza kw'idirisha, uwundi bamushira hagati. Umwe ari amaja hagati abwira umwe ari kw'idirisha ati: "Mugenzi, nivyakunda ukavyuka, uraza kundabira mw'idirisha umbarire ivyo ubona hanze, biramfasha cane." Wa mugenzi wiwe ati: "Yego, ndabigukorera." Hageze ku mugoroba akamubaza ati: "Mugenzi, nimba warose utuguvu two kuraba mw'idirisha, wabonye iki uyu munsi?" Wa mugenzi nawe ati: "Nabonye abana beza bariko barakina, abakundana bafatanye mu minwe, akayaga n'imisozi bisa neza, amamodoka bisa yandi, biteye igomwe kandi vyari biryoshe cane." Wa mugenzi wiwe ati: "Urakoze cane, biramfasha. Narirya uzi ko bigoye ko tuzosubira kuva ngaha ngo dusubire kubona hanze." Imisi iragenda, akama bimukorera uko nyene, uko bukeye uko bwije. Haheze igihe, wa wundi yari kw'idirisha arapfa, abaganga baraza baramutwara. Wa wundi yari hagati abwira muganga ati: "Muganga, nashaka ndabasabe munshire ngaho kw'idirisha hamwe umugenzi wanje yahora." Barahamushira. Wa wundi aronse akanya ko kuvyuka, aravyuka. Aravye hanze, agahinda karamwica, akoma induru, yuzura amarira. Wa muganga aza ariruka aramubaza ati: "Ubonye iki?" Wari uwundi ati: "Wa mugenzi yari ngaha, yambwiye ivyo abona hanze. None iki gihome kiri ngaha c'amatafari mwacubatse ryari? Ko atana kimwe mbona, kandi ivyo yambwira bikaba vyaramfasha kumererwa neza no kumva ko norohewe. Numvise uko abo hanze bamerewe, nkumva umutima wanje uraruhutse, nkumva ndishimye. Buri munsi naba ntegereje amajambo ambwira, buri munsi naba ntegereje ijwi ryiwe kugira ngo numve ko noruhuka." Wa muganga aramubwira ati: "Ntavyo waruzi?" Urundi nawe ati: "Nibiki?" Muganga aramwishura ati: "Ingwara yari imugejeje habi, yashitse ngaha yamaze guhuma. Naho yari gukenera kubona hanze, nawe ubwiwe ntivyari gukunda. Ariko kubera urukundo yagukunda no kumva ko vyagufasha kumererwa neza, yaravyuka buri gihe akimagina ubuzima, naho ubwiwe adashobora kubona, akimagina abo hanze ingene babayeho, akibuka ibihe mwagiranye mugikomeye, akibuka iminsi yabayeho yitegereza abantu ko bagenda nuko bagaruka, agahitamo kukubwira, naho kubwiwe yariko arababara, ariko yarabigukorera kugira ngo yumve ko wewe wishimye, kugira ngo yumve ko wewe worohewe. Ivyo vyose yarabikora yirengagije uburibwe yari arimwo, yirengagije yuko yari impumyi, akabigukorera kugira ngo yumve ko uruhutse, yumve yuko ugifise ijambo ry'ivyizigiro. Mugenzi, wibuke gushimira abibagira ingorane zabo, ibibazo vyabo, bakatwitangira kugira ngo natwe tworoherwe, kandi twige guha agaciro ku bufasha duhabwa n'abantu, kubera ko hari igihe dusuzugura ubufasha bw'umuntu kandi tutazi ivyo ariko aracamwo mu buzima bwiwe. Hari igihe dusaba ubufasha abantu, tukabona ubufasha baduhaye umenga ni buto cane, turavye uko basa canke uko babayeho, ariko ntitumenye ivyo nabo bariko baracamwo, ahubwo nibo bari bakeneye ubufasha burenze gusumba twebwe. Ariko ugasanga turiko turabacira imanza, uvuga ngo naka ntaco yamfashije, naka ntaco yakoze kugira ngo noroherwe. Kumbure we niwe yari akeneye ubufasha gusumba wewe. Ariyo mpamvu imbere yuko ubwira umuntu ngo agufashe, uzubanza umubaza ati: "Mbese nawe umerewe neza canke nawe bimeze gute?" Kubera yuko aha hanze abantu bararushe. Wakoze kumviriza iyi nkuru. Nimba iyi nkuru ari ikigufashije, jewe wumva ni Roy Juve kuri Juve FG. Mubandanye mukora subscribe. Murakoze.